kwemera kugira neza uhoraho isi y'abakiriho. Yes, bakunzi ba Yaga TV, reka ndabaha ikaze, ndabashimiye cyane mwe mukomeje kudukurikira. Ndabizi ko muri benshi kandi muri ahantu hose ku isi yose. Ndabashimire kandabwiye ndaryohewe. Iyo introduction sinzi kwiza gutoka, ariko reka ndabaha ikaze, ndabashimire. Ndabizi neza ko muri benshi mudukurikira. Harimo abagize subscribe, hari abataragira, ndabizi hari abantu bataragira subscribe, ariko icingenzi nuko ukiraba iki kiganiro uzobeje kugira subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Mwamaze kumbona ngaha kandi nahanje inyuma ya kamera, ariko no munsi ntegeza kuja inyuma ya kamera kugira ngo ibintu byose bigende neza. Alors sans toutefois tarder, nashaka kwakira umukobwa wanyu. So hi guys, mumeze neza, murakomeye. Umudada afise vibe irenze sana. Jewe ndumiwe. Jewe nashaka gukora afise vibe irenze sana, hama nkuko mubibona uno munsi twakorera hano heza. Oya n'udafise vibe arahantu ashitegerezwa kwigira iki kuyigira. So nje nari ndabakumbuye sana, hari haize imisi warutukumbuye kandi je nabonye wese hari haize imisi myinshi, hari haize imisi myinshi tudakorana. Asigaye akoresha ibiganiro abana. Miliyoni aza nsikari bwagira niteka dasanzwe ryo gukorana nawe. So is I'm what ndashimiye n'ukuri kimana Miliyoni urakoze. Bamaze guteba, ariko rero no munsi twaje muri evenement, hariho evenement iza kubera ngaha uko mubona turi kuri plage. Twaje gushigikira umukinyi wanyu, umukunzi wanyu Mireille. Uramuzi? Mireille no musinamonye araberewe cyane kandi n'umuntu afite igikundiro, by the way. Bamwita gikundiro. En tout cas, on fait une ligne kugira ngo baze kwifotozanya nawe. Elle est une star. Star. Elle est une star. Bamaze kwenda kuja ahantu ugasanga untuzwi waruzingurazi. Oya je numiwe une ligne. Oh! Mugira gusaba rongo ifoto yiwe. Kugira ngo dukore twifata amafoto. Ariko tudatevye. Rindira gatoya tuza kubereka ibintu vyagiye biraba. Ari kumwe na groupe yiwe yitwa Ineza Family. Ni groupe ifasha abantu batishoboye muri rusangi. Si ukuvuga ngo uri umumama cyangwa uri umupapa. Oya, n'umuntu wese atishoboye, kese so umwana, kese so umuntu akuze, wese baramufasha muri rusangi. Alors, let's go. Tuza kubi. Yes, bakunzi ba Yaga TV, nkuko nari nabibabwiye muri introduction, nari nababwiye ko tuza gukora ibintu bishasha kandi ibintu vyiza, ibintu turi kumwe turi mu monezero utangura umwaka wa 2024. Abenshi muri mwebwe murabizi, hari abantu banzi turi kumwe mugani banzi turi kumwe kuri televiziyo. Murabizi? Yes, reka ndabaha ikaze, ndabashimire ko mukomeje kudukurikira. Ubu rero ni wa mwanya wo kumwakira, mwage mubona amayense y'ibintu bitandukanye twagiye turavuga, ariko cette fois-ci tugiye kumwakira atuganirize, atubwire mbega ko yambaye ibintu tubona ngaha ko tutabitahura nibiki. Yes, mugumane natwe. Mireille, turakwakiriye. Murakoze. Wimva gute? Ndanezerewe. Wowe kubwawe niki bitumunezero? Icyo muri umunezero. Ndazi kunezerwa na byinshi. Uranezerwa iyo wasohotse, uranezerwa iyo mugenzi yakwiremeye akantu ndorukana ko anniversaire yawe. Hari umuntu yakiriye aka gift uri kwatwe ngo unezerewe. Wowe niki kintu kikunezera gusumba ibindi bintu byose? Iminezero atandukanye. Uno munsi nanezerewe nuko nakoranye n'abayineza family. Turiko turifurizanya umwaka mushasha. Dushima Imana ko yabanye natwe mu bikorwa bya 2023. Tuyerekana ibindi biri imbere. Yego. Icyo cyanezereye cyane no munsi. Yes, mbanje kubaza ikakunezeye nuko abantu bakubonye bakuzi nk'umukinyi wa filme, bakuzi just nk'umuntu nyine akina filme gusa, ariko ntibazi ko filme yawe yavyaye ibintu byinshi. Dushimire ko twakugendeye. Mwakoze. Hada ngo mitwa gute? Twitwa Yaga TV. Yaga katugire la repetition. Yaga TV. Tugenda bukebuke. Yaga canke ni Yaga Tech TV. Yes. Tubifatanye rero. Yaga Tech TV. Yes. Nabitoye. Ariga nuko nyaraguma yiga kwiga ntaheza nuko nyene. Yes. Rege duherukana wafise umunezero wuko Agda anniversaire nabwiye abantu. Hage twaherukana mu mwaka uheze. Ibazesha. Shashana nawe bagucungura. Abo wari warampevye. Urankunda. Oya ndabizi ko duhurira mu buzima busanzwe. Urankunda. Utanabwira abantu kuri televiziyo ko dakondana kandi babizi. Yes, hari abantu bavuga ngo Ineza Family. Gusura be nugwe hari. Cyangwa vraiment ndibona. Ineza Family yavuye hehe? Ineza Family ya novuga ko yavyawe na film. Yego. Kuko nje ndi umukinyi wa film nubwo tutitawe twivuga. Ndi umukinyi wa film niko kazi ka misi yose. Oya nibanzi si bose. Abantu bo kuri Yaga
Tech TV Mimi Mireille ni umukristo hanyuma mu kazi ka misi yose ndi umukinnyi wa filime so rero kuri uko gukina filime tuba dufise abantu badukunda yego rero kuri ubwo tuba dufise abantu badukunda ba bantu bankunda naragiye ndabasaba service ndabasaba mwashobora kunyemerera ko mu nkunda mwokavyara mwe mwoshobora kumfasha tugafatikanya umurimo w'Imana tugakorera Imana hari imitima myinshi turindiriye ngaha irindiriye yuko tujya kuyiha umunezero rero ndabibasabye barabinyemerera ndavyibuka n'abasabye dufise rencontre y'abantu bankunda nyene barifuza ko tubonana hama nyene ko abantu badukundana ni byiza yuko tugifise akaryo dukora dukora iciza tukibishoboye yego kandi urumva umuntu akubwiye ati cyaka kubona nkiyereke bikunda pe kuko nyene sinzi ko urakunda umuntu wama bikanga kumubona uba wumva barabizi birameze gushika nibikogwa ufite igihe abantu batubwira ngo badukunda canke bimwe bakamubwira ngo baramukunda mugasanga ni mu majambo gusa ntihabishira mu bikorwa oya giye cyane ko ndavuga n'urukundo rw'abafana abantu badukunda rero bikunda yuko ushobora kwiyereka abantu bagukunda biyereke ico gihe naciye nyene ndabategurira umunsi turabonana muri uwo munsi nateguye wo kubonana nabo niwo munsi naciye numvamo iciyumviro cyuko ko hariho filime nayo ndakena yitwa nawe yagiye harimo message yasirikira nyene yari iyo kuvuga yero ineza niyo kirasirikira so muri uko rero ndavuga ati nta kuntu aba bantu banje banyikundira nanje haba numva ikintu ko kiradudubiza muri gihe cyo gufasha abantu kandi je nyene nk'abatavyo mbona noshobora ariko burya ubumwe ni nguvu aho babiri batatu canke bane bari bokora ikintu bitandukanye n'icyo umuntu umwe yakora mu gihe bivuye indani mu mutima rero ndavuga ati reka bano bantu ndabisabire kino kintu navuze rimwe burya umuntu agukunda nta kintu kimwe umusanga kikwima nabikunda ubu nyene ubona gusa kano gapira ndabizi ko nkunda nyene no kurindi oya woshika mwiruka ugashamba mbega bashi ndafise indi mwisakoshi kasabe we gusa reka nihorere nabagaza yego so nukuvuga yuko ndakagusavye wo kampa pe kubera ko nkunda rero abantu banje ko banyikundira maze kwibasaba nyene baciye bavyemera mu vyukuri nyene duhinduka nyene mu muryango witwa Ineza Family so nuko nyene Ineza yabayeho urumva yuko cyumviro cavuye hehe muri filme kugira abantu badukunda nuko hari abantu nk'ubu bakicumva Ineza Family bumva umengo hariho inyungu Mimi abifisemwo ugasanga hari n'abantu mutangurana muga mu nyuma bakabivamwo bibaza ko maybe bigufashisha abantu ribo wowe ari ku nyungu zawe abantu bakavuga ati wapi bijya bintu bigenda gute ko twe dutanga ibintu byinshi eske byose birafasha bagatangura kwiyumvira bene utwo tuntu wowe izo ngorane wamaze guhura nazo muri ibi biheruka narahuye nazo ariko twebwe ibintu byinshi biba biri ku mugaragaro twebwe ni ku mugaragaro amafaranga twatanze baboneka sijenda yakira dufise umuntu yakira hanyuma ubwo twatanze tukavuga ibikorwa bwakoze byose nyine bari ku mugaragaro kandi sijenda nakira amafaranga so rero ivyo ariko satani nyine kugira ngo adusambura imitima duce intege ntibireka gushika inyuma y'iki gikorane twakoze nyene niho nagiye mura navyo abantu nyene bagiye bitanga mu buryo butandukanye batanga impuzu biki njya kumva nyene ngo singo bya bintu ngo batanga ngo sinabishikitse ariko nyene abantu bo muri Neza barabizi ko twabikoze biri official twaragiye turabiha abantu uko vyagatanzwe byose so ariko nyene ivyo byose nibiduca intege kugira ngo tubihebe nyene satani nyene burya icabajejwe no gusambura imitima yacu no guduca intege ko nta muntu numwe neje no yemeza gukora ineza witege ushake umva wavyemera canke wavyanga bitegeza gushikira ibintu biguca intege kugira ngo ubihebe kuko satani ntanezezwa n'umuntu akora ineza biramurya uri kuramubabaza so rero ivyo umuntu wese akora ivyo bikorwa ahura navyo nanje nahuye navyo kabisa ndavuga ati man ibintu numva vraiment numva binsresheje ariko never give up turabandanje urugendo kandi je ntabwo ikiganiro misanze namambwira abantu ngo don't give up ufite ari umuntu ashikana agacika intege akumva vya bintu yagomba gukora ari gomba kubivamo mugabo nk'abantu basenga kuko turazi ko apart yuko ukina filme dusanga tuzi ko umuntu asenga urazi ko irugamba rugiye
rushushe barugiye kurangira yes never give up rero yes hari abantu rero bavuga ati 2023 mwarakoze kandi abantu benshi ibikorwa bagiye barabibona bagiye barabona ibintu bitandukanye wowe none ku bwawe 2024 wumva uri kuyitegura gute 2024 n'umwaka uremereye haba ku bikorwa vya Mimi haba ku bikorwa vya Ineza kabisa nono nta mpamvu yo kubivuga ntitwovuga ibintu bitaraba reka bazogenda barabibona kuko twashize Imana imbere niyo mpamvu rero ibintu byose Imana yadushizemo tugomba kuzobikora aho Imana izo dutuma tugomba kuzohaja kuko twitavye umuhamagaro w'Imana icivugo canyu ni gute kuko umuntu ariko arakumva ufise iyo numva sinzi no kubwira okay bright kindness forever yes ineza ikayangana ibihe byose kandi ikayanganire bose nicyo civugo cacu yes hari ikintu je numva shaka kukubaza ufite umuntu ariko arafasha biragoye ko arobanura biragoye ko atora umuntu afasha kuko abantu bafise ibibazo ngaha ku isi ni benshi kandi abantu bakeneye ubufasha ni benshi eske mwebwe nta sponsor musaba kugira ngo mumenye ati twego turafashwa gutya kugira ngo tubashe gufasha nako turakeneye ubufasha bungana gutya canke iyo mugiye gufasha abantu mumenya gute mutora gute abantu mukavuga ati twebwe turatoya aba bantu murafise groupe musanga mufasha canke bivanye n'igihe muri mwo muratora abantu nyene mukabafasha cyambere hari ikintu wari wabajentishuye twebwe nta bantu badispose twe dufise nabo dufise pe twebwe turashira hamwe uburyo bwacu ko babungana kose nubwo ari butoya hama tugasuma tukaja kuraba abantu ntituraronka abantu badufata ukuboko badusponsoriza ariko Imana bamwijuze nyene izobikora nyene baduhe kuko ndazi neza hari abantu bafite umutima wo gufasha pe ndazi ko bahari abo rero Imana igiye kigeze izobaduha hama badufata ukuboko so rero uvuze yuko hagize gufasha turaba abantu dufasha dufite groupe dufasha habe namba kuko abo twafashije tugitangura sibo twafashije sinabo twafashije so rero twebwe turasenga Imana hamwe katurongora numvi hari ikintu nshaka kumva mu makuru y'umuntu abantu bakeneye ubufasha byumva maze kuvyuma nkagenda nkabikurikirana nasanga yibereye nkasenga Imana nkumva umutima wanje uri amina tukaje tugenda ukashamuja kumufasha ijambo ry'Imana rivuga ngo abarongorwa namwe muyera nibo bana b'Imana rero twebwe novuga muri neza turongorwa namwe muyera niho turongora ati genda hakora ha uyu muntu nimuje kumufasha genda nuko nimwe muyera Mimi jewe as umujournaliste warumva jit kandi agukunda kazi ukaje kiganira umuntu ufana kandi ukunda je numva no kubwira ngo kuhaje amajambo yagiye aravugwa menshi hari gihe abantu babibona batazi ingorane uhura nazo ntamenye ibibazo uhura navyo mugabo jewe azi umuntu azi ibyo usekana navyo nanje Imana yaragiriye ubuntu hariho ibyo nza ndabona je numva nakubwira ngo kuhaje Sha merci pe kandi bino bikuba biraremeye ni ibintu biremeye nayo boncha gitegura igikorana nadikije gihe nasyo gusara yego na urabi ndabizi aze gusara ariko nyine hashimwe Kristo nyene abari hafi yacu uriya muririmbyi ne hari baririmbyi bango ngo ibiri hehe ngo cyagiye turahura n'ibi vyego na biriya ngo ibiri hehe barongera barasura ngo ibiri hahandi yari iri cyagihe umwana wayo ari kumusaraba rero Kristo burya ivyo duhura navyo vyose nabwo umenga abari kure yacu habe namba abari hafi yacu ngo ntakwitaba ariko amenga ari kure yabo wanashima bige twa turahura navyo abari bikeya paraporo ivyo twagagombye guhura navyo bisigura ngo hajya mbere abana twa turi ku mugongo wayo so rero turi kumwe n'Imana na gucika intege iyatanguje umurimo mwiza muri twebwe izosozera yes Mimi tugushimire murakoze kandi kuhaje murakoze bavyeyi kandi mwakoze kuza kutugendera yego je nzi ko ariko nawe uri tambaye agapira kari neza je nta shofete habaye akazi kenshi ku kazi mba narashize ko logo ariko Imana ishimwe ko prochainement nzo ndakambaye oya gikuru si logo niko yaba mu mutima wawe bright kindness urabivuze yes reka tugushimire cyane rero twizere ko tuzosaba guhurira mu bikorwa nk'ibi kandi Imana ikwagurire cyane amen God bless you too